Wiki, ça a été aussi une occasion, parce que ça a été une occasion pour nous de nous revoir. Hari byinshi twahora dukoresha mu nyandiko canke mu mvugo bitajanye n'ubuhinga bugezweho. Icyo ni ikintu cya mbere twakuyemo. Ikigira kabiri ni ibijyanye n'amasite. Akenshi twari tumenyereye kuvuga ngo uriko uraraba ama Facebook, urumva ngo ama Twitter canke ibiki, mugabo ntumenye ingene umuntu abikoresha. Nka Facebook abenshi usanga babikoresha mu kuraba cyangwa mu kwandikirana amakuru n'abandi, mugabo ntibamenye ko ari ubuhinga umuntu ashobora gukoresha mu gushikiriza amakuru. Ivyo biri mu bintu twigishijwe ngaha. Canke gutanguza ikintu bita ama blog, ni ikintu ushobora gushira ko wewe n'abagenzi ukaronda ko n'abagenzi bakamubaronka amakuru ku munsi. Mu bijyanye n'igifaransa ni hariho amajambo menshi usanga dukoresha mu buhinga busanzwe, mugabo mu buhinga bwo kwandika canke bwo kuvuga amakuru bisa naho bitandukanye. Hari nk'ijambo ushobora kuvuga ukabona ko ari ijambo rirerire, mugabo akaba ari akandi kajambo bashobora gukoresha mu kubera ko ari ibyo kwandika, ukoresheje ku kajambo gasanga afise insiguro nka hirya jambo bakoresheje mu kuvuga menshi, mugabo ukaba wamaze kugira ivyo bita amakaraktere makeyi, kuko mu byo kwandika baraba indome ukoresha mu kwandika.